Teofile Minoni ndi umukristo wo ngaha. Uyu munsi Imana yangiriye neza, yashimye yuko dusangira ijambo ryayo. Abaturongoye mu ijambo rya mbere ryo gusenga batubwiye Esteri ingene yaburiwe, hanyuma nawe arumva ijambo, hanyuma arafata ingingo. Afata ingingo yo kwisonzesha hamwe n'incoreke ziwe, kandi barasenga. Muri uko gusenga kwiwe, mu gihe yafata ingingo, harimo n'ingingo isaba yuko bikenewe yuko n'agatwe kiwe agatanga. Yari yamaze gufata iyo ngingo. Nanje mu majambo mfise ku mutima nashaka ko dusangira, ari hafi yayo, n'amajambo ajanye n'ukuburirwa hanyuma ugafata ingingo. Sinzi ko ngira abo muri projection nari nabirungitse, sinzi ko mwabibonye, ariko umutwe urufatiro ruvuga ngo nawe uhoraho arakuburira. Ni vyiza rero yuko nimba uhoraho akuburiye wokumva ijwi ryiwe, kubera yuko mu buzima bw'umuntu abantu baronka amajwi menshi, ivyiyumviro vyinshi, intambara nyinshi bija mu muntu bimugwaniramwo. Ariko muri ivyo nuko nawe wokumva ijwi ry'uhoraho uko akuburira, hanyuma ugafata ingingo. Umuntu wese aburiwe ari umuntu yiyumvira, ari umuntu afise ubwenge, ikintu acakora aca yumviriza ivyo yabariwe, akumviriza ati mbega none ibi bintu bambwiye bisigura iki, bija hehe, bizogarukira hehe, bizova mwiki, jewe bizongirako ingaruka iyihe. Hanyuma rero umuntu akabona gufata ingingo. Rero kuburirwa no gufata ingingo birajana. Mu bisanzwe mu buzima tubaho muri ino si, ubuzima bwacu bugizwe no gufata ingingo. Umwanya wari wo wose, ku kintu cyari cyo cyose, ubu buzima bwacu bugizwe no gufata ingingo. Ingingo rero dufata ishobora kuba nziza canke ikaba mbi. Ari nziza igira ingaruka nziza, ari mbi igira ingaruka mbi. Hariho umuhinga yitwa John Maxwell. Uyu ni umupastori akomeye cyane wo muri Amerika, yanditse ibitabo byinshi. Niwe yavuze yuko ubuzima bwacu bugizwe no gufata ingingo, kandi ngo ingingo yose umuntu afata ngo ituma umuntu aba icyari. Rero turavye mu buzima bw'isi, kuva Imana iremye umuntu, Imana yaremye umuntu imufitiye umugambi mwiza. Mugabo umuntu, Imana yari yaraburiye umuntu wa mbere Adamu, iramubwira ikintu atari gukora, icamwa atari kurya. Mugabo n'umugore wiwe barabirengako. Ivyo vyazanye ingaruka twese tuzi, ingaruka y'icyaha. Ariko kuva ico gihe Imana, umuntu amaze gucumura, Imana yafashe ingingo, umugambi w'ukuntu yocungura umuntu. Uwo mugambi rero w'Imana wo gucungura umuntu ufatiye ku gufata ingingo. Imana yatanze agakiza kugira ngo umuntu uwumvise ijambo ry'Imana wese agafata ingingo abone gukira. Reka rero twugurure Bibiliya zacu dusome mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe kigabane ca 30
turasoma umurongo wa 19 na 20. Gusubira mu vyagezwe kigabane ca 30 turasoma umurongo wa 19 na 20. Turasoma: ubu munsi ntanze ijuru n'isi ko ivyabona bizobagiriza, yuko ndabashize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Nuko nimuhitemwo ubugingo kugira ngo mubone kubaho mwe n'uruvyaro rwanyu. Mukunde Uhoraho Imana yanyu, mumwumvire, mwifatanye nawe ubutakivana, kuko ari we bugingo bwanyu n'ukuramba kwanyu, kugira ngo mubone kuba mu gihugu yarahiriye ba sogokuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azokibaha. Imana ishimwe cyane. Aya majambo yariko abwirwa Abisirayeli. Umukozi w'Imana Mose yavuga, murumva yuko yakoresheje amajambo ahambaye kandi amajambo atomoye. Ati uyu munsi ishengero ryose ryari ry'Abisirayeli ryari ryashagaje. Ati uyu munsi shize imbere yanyu ubugingo n'ubuzima n'umugisha, ku rundi ruhande nyine imbere yanyu hariho urupfu n'umuvumo. Ati rero nahanyu guhitamwo. Abisirayeli ngaha bategerezwa guhitamwo kugira ngo bazobeho mu gihugu c'isezerano, igihugu Imana yabemereye, igihugu Imana mbere mu kwemera yashizeko irashirako indahiro ngo Imana yarirahiye. Aha rero Abisirayeli bategerezwa kumva aya majambo. Urumva ko Imana yari yababuriye. Mu Kirundi ngo agafa kaburiwe n'impongo. Aho Imana yari yababuriye mu majambo adafobetse, mu majambo adaca iruhande, bakumva neza yuko igihe batagiye ku ruhande rw'Imana, igihe cyose bitandukanije n'ijambo ry'Imana, yuko umuvumo n'urupfu bibarindiriye kandi bizobahitana. Arababwira ati kandi ku rundi ruhande nimwumvira Imana yanyu, mukifatanya nayo, mukaguma mu ijambo ryayo, umugisha, amahigwe, ivyiza, ati vyose biri imbere yanyu kuko Imana yabibasezeraniye. Abisirayeli baravyumva. Mose aje kubabwira mu majambo, arababwira ati rero inama ndabagiriye mwese muhitemwo ubugingo, muhitemwo ubuzima kugira ngo mubone kubaho. Nibaza yuko abari bahari ntakekeranya, nibaza ko atari umwe yahisemwo urupfu canke umuvumo. Nibaza ko bose bemeye yuko bahisemwo ubugingo. Nivyo nibaza, kuko vyari ibintu vyumvikana neza. Mugabo ngaho bandanije usoma ijambo ry'Imana, twese turazi neza ubuzima Abisirayeli babayeho. Hasi igihe baragarariza Imana, baranka kumvira ijambo ry'Imana, bembe batangura gusenga ibigirwamana, batangura kugarariza. Bamaze gukora ivyo, bamaze kubaho muri ubwo buzima, icyakurikiye barishwe, barangaje kubera yuko banse kumvira Imana. Ariko bari baraburiwe, ariko bari barabwiwe mu majambo yumvikana neza. Aya majambo rero saya Abisirayeli gusa, natwe aratuburira, natwe aratubwira ko tugiye guhitamwo mu buzima bwacu tubayeho, uko twigenza, ko iminsi yose dukwiye kwama duhitamwo neza, tugahitamwo twishimikije iki jambo ry'Imana rivuga. Hamwe n'ivyo rero nagira ngo turabira hamwe ibintu nka bitanu gusa vyotuma cyane cyane muri bino bihe vya none, mu bihe tugezemwo, iminsi yose kwama twiyumvira gufata ingingo mugabo ifatiye ku ijambo ry'Imana. Nari nabivuze ngitangura yuko ubuzima
bugizwe n'uguhitamwo. Rero ni ukuvuga ngo intambwe umuntu agira, ikintu cyose umuntu agira ni uguhitamwo. Uno munsi kubona uri ngaha mu ngoro yitiriwe Imana, ni uko wahisemwo. Imana irabishaka kuba ngaha, yabishaka. Mugabo ntabwo ari Imana yaguteruye, we wahisemo kuza ngaha. Mugabo hariho abandi bahisemwo ubu kwibera ahandi kandi barabinezererewe. Ni ukuvuga ngo bahisemwo ivyo bashaka. Nawe uri ngaha wahisemwo ivyo ushaka, mugabo wishimikije ijambo ry'Imana, kuko nivyo Imana igomba kuza kuyisenga, kuyishingira intahe. Rero ibintu nashaka tuvugana nka 4 canke 5 bifatiye ku guhitamo mu bino bihe vya none, nuko mu bihe tugezemo ubu hariho ibintu byinshi bisamaza. Iyo ugiye kuraba mu bihe vya kera, ivyo bintu bitariho. Icambere nashobora kuvuga, ubu igihe cyose ugomba gufata ingingo, wirinde kunezereza abantu. Ufashe ingingo urondere kunezereza Imana, urabe ijambo ry'Imana, ufate ingingo iri ku ruhande rw'Imana. Ndabaha uburorero. Ubu unye ku bantu bafite amatelefone, aya matelefone dukoresha kuri internet, hari ibintu bita, sindi mu kirundi bivuga bijya mu cyongereza ngo ni shares, gusangiza abandi. Donc barakurungikira message, uguma ubona biguma biza. Ufite telefone ubu unye, ubisaba utabisaba, uguma ubona ibintu biguma biza. Hariho ivyo bakurungikira abagenzi bawe, bakurungikira cyangwa butazi, ugasanga bakurungikiye ibintu, bagaca bakubwira ngo sangiza abandi, ngo hanyuma ngo ugire ngo like, donc ngo uvyemeze. Nivyo bita ngo ama likes, ngira ngo mwese murabizi. Ngaho rero nukuvuga ngo utegeza kuraba neza, mbega umuntu akubwira ngo sangiza abandi, umusangiza ibiki? Ivyo umusangiza nibizana ubuzima canke nibizana urupfu? Ubutegeza rero kuraba neza ivyo bintu ugomba gusangiza abandi. Ivyo bintu bakubwiye ngo nuvyemeze, ngo vuga ko bikunze, urabe neza ivyo bintu ugomba gukunda ivyo ari vyo. Mbega ni ivy'Imana canke ni vya Satani? Urabe neza. Aha ndaburira cyane abakiri bato, nibo kenshi bakunda kugwa muri iyo mitego. Ukaragenda ukarabona ibintu, ugasanga umuntu bakurungikiye amafoto, amavideo arimo ibintu, ngo niwemeze, ngo urungika. Hariho abantu umenya nta nakazi bafise, bapfa kurungika ibintu gusa, agaca kora kuri telefone, agaca arungikira abandi, agaca asangiza abandi. Ngo uje kuraba ivyo bintu ugasanga kenshi ni bitera soni. Urumva? Umenye ko ngaho mukogira ivyo uri kurafata ingingo. Mugabo umenye ko ingingo uri kurafata izogira ingaruka, uzobibazwa. Icya kabiri nashaka kuvuga ni kuraba uburyo tubayeho. Nubu muri bino bihe vy'ubu tugezemwo, ubu hariho ibintu vyinshi bidusamaza. Andatanga akarorero, hariho ama publicity, ama television, ama radio, ibi vya internet, vyinshi ibintu bihaca ni ibintu bibi, kandi ni ibintu bituma abantu naho nyene bafata ingingo z'ukuntu abantu bashobora kubaho. Ngaha rero nk'umukristo utegeza kuraba, mbega ko mbona iyo nsohotse hanze musanga hajya handitse ibinye ngo ntahe muhira, ngo kuri televiziyo ngo nugurure nkabona ibintu bimeze uku, nkumva ibimeze uku unye. Aho hose utegerezwa kuraba ukiyumvira ati mbega none muri ibi vyose nofatiki? Kwisi tubona amajambo menshi yumvikana, avuga ibi bintu, agoma avuga ibi. Uhitamo, uteza rero guhitamwo, ugafata ingingo ivyo ukwiye kumviriza, ivyo ukwiye kuraba. Ku matelefone naho nyene niko kuko nyene. Hanyuma icya gatatu ni gusuzuma impwemu y'ibintu bishasha. Nk'umukristo utegeza gufata ingingo yo gusuzuma ibintu byose bishasha bigezweho, kugira ngo umenye neza, ushishoze, mbega ibi bintu ko ari bishasha,
ko bavuga ngo hanze bavuga ngo nibigezweho, ni ukuvuga ngo bamaze kuvuga ko ari bigezweho bisigura ngo abantu bose ngo ni umuntu wese ngo nivyo bategerezwa gukunda. Aha rero muri ivyo bigezweho uteza gusuzuma impwemo y'ivyo bintu. Mbega ubisuzuma gute? Ubisuzuma mu ijambo ry'Imana. Raba, soma ijambo ry'Imana, menya ijambo ry'Imana kugira ngo umenye ivyo bigezweho, umenye ngene uvyifatamwo, umenye ngene ubihagararamwo. Ibigezweho ni vyinshi yemwe, ni vyinshi cyane muri no myaka turimo, harimo n'ibiteye ubwoba, kandi ivyo naho twogira gute ntizobihagarika, ntibizobura gushika. Nico gituma igikuru muri ivyo wewe nukumenya ngena uvyifatamwo, ukabisuzuma mu ijambo ry'Imana. Ica gatanu, ica kane ni gushitsa amasezerano. Muri ino myaka tugezemo abantu benshi bararenga amasezerano, biyemeje. Akarorero, mwese murumva ukuntu kw'isi muri mwe mpejeje kuvuga bigezweho ibintu vyo kwahukana. Mugabo abantu bahukana benshi usanga ari abantu bagize amasezerano imbere y'Imana, imbere y'ishengero, bakagira amasezerano yuko bazobana gushika gupfa, bazobana mu mahigwe no mu magorwa. Ariko kubera influence y'ibintu vyo hanze ugasanga abantu bahisemo kurenga amasezerano biyemereje bonyene, amasezerano biyaturiye, amasezerano bivugiye mu munezero, ugasanga bariko barayarenga. Rero dutegerezwa kuguma ku masezerano. Impwemu yo kwahukana itsindwe mu ishengero, ive mu bana b'Imana. Imisi yose mu kubaho kwawe wamumenye ko hari ikintu wasezeraniye Imana imbere y'ishengero, ubimenye mu kubaho kwawe. Imbere yo kumvira yandi majwi ubanze wumvire, wiyumvire, wirimbure mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rivuga. Ica nyuma cyo nagomba guhereza ko guhakana impwemu yo kwigana. Impwemu yo kwigana, abajene hariho ibintu bita ubuhunye, abasani, abastar. Umuntu wese akiri muto iyo umubajije wumva umengo mushaka kwibera umustar, mushaka kwibera umusani. Ivyo vyose ubimenye imbere yuko wigana. Banza ufate icirore, wirabe mu ijambo ry'Imana, usome ijambo ry'Imana, wumve ijambo ry'Imana rivuga imbere yuko wigana. Mbega ujya muntu ushaka gukurikira akorera nde? Avuga ivyande? Avuga ivy'Imana canke avuga ivya Satani? Ariko ashira imbere ubwami buhe, hanyuma ubone gufata ingingo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko umuntu yiyumvira niko ari. Ni kuvuga ngo ufashe ingingo no musi ngo shaka kwibera umustare, shaka kwibera umurasta, shaka kwibera iki, nuko nyene bizoba. Uko nyene ufashe ingingo kandi nawe gufata ku ngufu. Asha iyo ngingo uyifata mu munezero utagira kuvuga ngo je shaka kwinezereza, ngo shaka kwibera nka naka. Mugabo banzura abo bantu kutara abakozi ba Satani. Ivyo rero vyari bimwe kumbure vyo dufasha kugira ngo tumenye ngene dufata ingingo. Hamwe n'ivyo rero mu gufata ingingo ndashaka dusangire nk'ibintu nka bitatu bidufasha gufata ingingo. Umuntu wese asanzwe iyo hageze ko afata ingingo hariho ibintu araba. Icambere nukuraba mbega iki kintu mu gufata ingingo, iki kintu gifise ikiguzi ikihe canke gifise ingaruka iyihe. Ikiguzi, inyungu y'ico kintu. Iyo ari ibintu bisanzwe kenshi ucugenda ko ugafata ingingo ubwo nyene. Aho ni ku bantu bose, urabasenga n'abadasenga. Ariko kubasenga nuko imisi yose mu gufata ingingo utegerezwa kwiraba mu cirore, icirore c'ijambo ry'Imana, ukaraba ijambo ry'Imana rivuga kugira ufata ingingo nziza.
binakenewe hari aho bisaba ko umuntu asenga, jya imbere y'Imana usenge kugira ngo Imana igushoboze ubone gufata ingingo nziza, ufata ingingo nziza kugira ngo ntuhave wumvira ivy'umubiri, ntuhave wiyumvira gufata ingingo ufatiye ku byo abantu bo hanze bavuga, ufata ingingo wifatikije ijambo ry'Imana. Rero bisaba yuko usenga ugasoma ijambo ry'Imana, mbere binakenewe ukarondera umuhanuzi ku bintu bikomeye. Ni byiza gufata ingingo warondeye umuhanuzi, mugose umuhanuzi wari we wese. Ubu n'umuhanuzi wo mu buryo bw'impwemu, umuhanuzi wo mu buryo bw'impwemu arashobora kugufasha gufata ingingo nziza. Icyanyuma mu gufata ingingo, icyambere uhereza ko utegeza kuvuga ati uko biri kose negerezwa gufata ingingo injana mu ruhande rw'Imana. Ukavuga uti nimba ari ugupfa mfire ku ruhande rw'Imana. Twabibonye mu ijambo ryaturongoye mu gusenga. Esiteri yaraburiwe, aravuga ati tugiye kwisonzesha. Umva, yarasenze, byari bikomeye, barasenga barisonzesha. Aravuga ati nanje nimba bikenewe ko bizonsaba agatwe kwanje nzobikora. Mugabo ntiyaragiye gukora icyaha. Mugabo avuga ati ko bikenewe yuko nukora ikintu kugira ngo ncungure abandi, nimba ari ugupfa ndashaka mfe. Urumva, iyo niyo decision yanyu. Muvuga ati mugabo ibi byose ndabifata, si ukwiyahura, mugabo ndabifata, nimba bikeneye ko banyica bamuhora ijambo ry'Imana nta ngorane, ingingo yanje ya nyuma itegerezwa kuja ku ruhande rw'Imana. Nuko rero reka twugurure Bibiliya zacu kandi dusome Itanguriro 4 umurongo wa 6 n'umurongo w'indwi. Itanguriro 4 umurongo wa 6 n'umurongo w'indwi ushatse gushikane ku 8. Reka dusome. Uhoraho abaza Kayini ati ni giki kikurakije kandi ni giki gitumye wijiriwe mu maso? Wokora neza ntiwokwemegwa, ariko nutakora neza icyaha kibunze ku rugi, kandi ni wewe cifuza, ariko ukwiye kukinesha. Imana idufashe. Mwibuke ko ijambo ryacu rifatiye kukuvuga yuko nawe Uhoraho arakuburira. Aha utabizi yovuga ngo aya majambo ngo yabwiwe Kayini wenyene, mugabo aya majambo na ya twese araturaba. Aya majambo twese araturaba mu buzima bwa misi yose, mu buzima tubaho. Dutegerezwa kuraba imisi yose bijya bintu bitugora, bijya bintu bitubabaza, bijya bintu bituraza ishinga, turabe ingene dufata ingingo. Ngaho Imana yarabonye Kayini, irabona ibintu biri mu mutima wiwe, ibiri mu mutwe wiwe, ko ariko riyumvira ibintu bibi. Iramugira inama ati nigiki kubabaje ga mwana? Ati humura, subira ugenda ukore neza, genda ugira inguvu. Niwakora neza bizogenda neza, nawe uzokwemegwa, nzogushimira. Murumva kweri Imana ibwira ni inama nziza. Genda ukore neza mwana, bizogenda neza, nawe nzogushimira. Umva, iyo ni impanuro ya mbere. Iya kabiri aramubwira ati kandi gaba icyaha kibunze imbere yawe, raba icyaha kibunze imbere yawe. Ati icyaha ni wowe kirondera. Ati kibunze ku rugi ni wowe kirondera mwana. Ubwa gatatu arasubira, Imana irasubira ati kandi inama ndakugiriye ukwiye kukinesha.
ni ukuvuga ngo ayo majwi akwiyumvira gukora ibibi reka kuyumvira, wumva ibyo nakubwiye, genda ukore neza bizogenda neza, subira ukore neza bizogenda neza. ni ukuri Imana yari yagerageje. Twavuze yuko ubuzima bufatiye kuguhitamo. Imana ikintu idashobora gukora, Imana irakunda umuntu kweri gushika yemere kudupfira, mugabo ntishobora kugufata ku ngufu, ntishobora kuguterura ngo ubunyene gira ibi. Vyose bitegezwa guca hehe? Mu gufata ingingo mu mutwe wawe. Ni ukuvuga ngo iciyumviro cyanyuma ni wowe ugifata. Turabibonye ngaha ntacyo Imana itari yakoze, iburira Gahini ibi ntakwiye gukora, inama nziza kumubwira ibiri imbere y'ukuntu ari bibi. Ariko Gahini yahisemwo kutumvira Imana. Uyumvira ukuntu bibabaje, ukuntu Imana yari yamugendeye. Mugabo ivyo byose abishira iruhande, ahitamo kumvira ishavu, ahitamo kumvira inzigo, ahitamo kumvira ibigumbagumba, ahitamo kumvira ukudaharira. Hanyuma ivyakurikiye ngako murongo w'8 yaragiye ajana na murumuna we ngo baje gutembera, aca murengera ko aramuniga. Ivyakurikiye Gahini yabaye ikivume. Aya majambo adufashe twese. Imana iratuburira. Nawe wowe uri ngaha, umutima wawe jewe ntawunzi, mugabo iconzi ni kimwe, nuko nawe uri umuntu w'Imana, nuko nawe Imana ikuburira. Hari icyo Imana ikubwira, ivyo vyiyumvira wumva ku mutima, ayo majwi inama je no kubwira ni ibinyene Imana yavuze. Hitamo neza, ja ku ruhande rw'Imana, wirimbure rero mu mutima wawe, wiyumvire mu mutima wawe, wigira inama, ufata ingingo y'ukuri nka Esteri, uba umuhizi nawe wirimbure mu mutima. No kugira inama washitse ngaha anye ukabuzi yuko hoba hari ikintu ufise mu mutima cyo gutandukanya n'Imana, woba wiyumvira, ntugisubirane inyuma, ntusubirane inyuma urupfu, ntusubirane inyuma utwaye umuvumo, ariko ngaha ni mu ngoro y'Imana kugira ngo hakure umugisha. Mugabo vyose bihagaze kuri wewe. Ninde afata ingingo? Ni wewe. Nahawe rero, nahawe ufata ingingo, wiyumvire mu mutima wawe, urabe ivyiyumviro bihaniganira. Icozi nuko ari vyinshi. Hari ijwi ry'Imana rikongorera, ariko harimo n'irya Satani. Ja ku ruhande rw'Imana, uba umuhizi, uhagurukira aho uri, abakozi b'Imana bagufashe bagusengere. Wiyumvire. Abaririmbyi bo turongora mu karirimbo. Nawe aho wicaye buriyumvira, urabe ibiniganira mu mutima wawe, wiyumvira, hanyuma ufata ingingo nziza, wumvira ijwi ry'Imana uko Imana yaburiye Gahini. Ufata ingingo nziza, ntumere nka Gahini. N'ukuri waje imbere mu ngoro y'Imana, ntusubirane inyuma umuvumo, ariko usubirane inyuma umugisha. Niko uguhitamo kwiza kumeze. Hitamwo umugisha, umugisha uri ku ruhande rw'Imana. 나의
wiyumvire amajwi ari kuri wewe mu mutima wawe, uhitemo neza, uje ku ruhande rw'Imana, ukure ngaha umugisha, uja ku ruhande rw'Imana, ufate ingingo nziza, hanyuma uhaguruke, abakozi b'Imana bagusengere, kandi ntuhave ubesha. Mu mutima wawe ivyiyumviro birahari, uko umeze niwe uhazi, ni wewe n'Imana gusa ihabona. Rero wiyumvire neza, ufate ingingo nziza, uhitemo neza. Uhoraho arakuburira, nawe wumva ijwi ry'Uhoraho. Nawe Uhoraho arakuburira, wumva ijwi ryiwe, wigira inama nziza, uhaguruke. Uhoraho araburira umuntu wese, aburira uwo ari we wese, nawe arakuburira. Nahawe gufata ingingo nziza. Imana ntiza kuguhagurutsa, mugabe yari kubwira mu mutima, ariko ntiguhagurutsa. Uguhaguruka n'ingingo yiwawe, ufata ingingo nziza, hanyuma wewe amaze kwitahura, ushika ngaha imbere, abakozi b'Imana bagusengera, utaha ukize, utaha uri ku ruhande rw'Imana. Muze uritahuye, ukoze neza, ugize neza kumvira ijambo ry'Imana, guhitamo kuba ku ruhande rw'Imana, guheba insaku, guheba inzigo, guheba kudaharira. Uhisemo neza, vyiyumvire ico Imana ikubwira ku mutima wawe. Imana irahabona, nta wundi yogufasha, ni Imana yawe. Ariko bisaba gutera intambwe, tera intambwe, uhaguruke, uze utabagwe. Iri jambo hari impamvu baryumvise uno munsi, nawe uraburirwa. Uhoraho aragukunda, kubona wumvise aya majambo nuko Imana igukunda, nishaka kupfira mu vyaha. Abitahuye mugize neza, Imana ibahezagire, mufashe ingingo nziza, kuba ku ruhande rw'Imana. Ni vyiza kumvira Imana, ni vyiza kumvira ijambo ry'Imana, nuko Imana igukunda, nta yindi mpamvu. Imana iragukunda cyane. Turacabarindiriye, ukaba ucumva ufise ivyiyumviro biniganira mu mutima wawe, hitamo neza, uze witunganye. Reka duhamagare abarongozi bashike hano, baze basengere ababashoboye kwitahura.